Ndabaramukije mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe rudende ya Isange TV, isheni ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwaramutse, abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangire by'gusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka nkengurukire rero mwese mudukurikira mu mucunguraro igize igihugu cyacu Burundi, abadukurikira bari mu bihugu bibanyi ndetse n'abari mu makungu yakora, mwese ndabahaye ikaze amakuru yacu yo muri iki gitondo. Akaba rero hari amakuru cyane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Nyuma yuko humvikanye amakuru avuga ku bijanye n'ifatwa ry'umumenyesha makuru wakorera ku muhora wa YouTube witwa Cakenge TV ariwe Dieudonné Niyukuri batazira Habe ndetse n'abagenzi be bacika bane, bikaba byari byakozwe n'iperereza ry'u Burundi ryari rirongowe na iryo perezida rikaba ryari rirongowe na Alexis Hajayandi. Ubwo uyu Dieudonné Niyukuri yafatirwaga mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, ubwo yari yagendewe nyene n'uyu mugenzi yigiraga ngo no mugenzi wiwe ari Alexis Hajayandi. Akaba rero yarafashe ingingo zo kumuzana mu gihugu cy'u Burundi, ari nabwo agishika mu gihugu cy'u Burundi yaciye afatwa n'iperereza aca ajanwa na bagenzi biwe. Kuri ubu ngubu bikaba binurwanurwa ko yoba yaraburiwe irengero cyangwa se yoba yaranapfuye, ndetse akaba yaranapfanye n'abo bagenzi biwe bashika kuri bane. Amakuru ava mu kinyegero havuga ko iperereza kuri ubu ngubu ngo ridashaka gutomora neza aho Dieudonné Niyukuri ndetse na bagenzi biwe bapfungiye. Hari amakuru kandi twarose ava mu kinyegero yavugaga ko uyu Habe ngo yaba yaragandaguwe bivanye nuko ababanyi babo ngo bagiye kubarondera bakaba barababuze. Hari amakuru twe twahawe n'amasoko mu kinyegero yavugaga ko hari prokireri ngo yari yagiye mu gasho k'iperereza ngo kwirabira ibyabo bafunzwe, ariko ngo bakaba baranse kubamwereka. Amakuru kandi ava ku rubuga hatangwa avuga ko kuri ubu Habe ndetse na bagenzi biwe baba baramaze kwicwa n'iperereza ry'u Burundi, kuko babagiriza ko ngo boba ari abasi b'u Burundi na cyane cyane ngo kuko bakorana n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda, ngo kandi u Rwanda ari igihugu ari umwasi w'u Burundi. Turagaruka kuri aya makuru ku buryo bw'idonido mu kanya turabishikiriza. Mu yandi makuru kandi turaza kunyarukira mu Burundi, aho ngo u Burundi buriko buramirira kure icegeranyo c'intumwa ya ONU mu Burundi. Turaza kurabira hamwe iby'ico kegeranyo ndetse tuze kurabira hamwe n'imvo n'imvano ituma yiyamirizwa. Naho buhumuzaho ikigo ntozamamakori cyangwa se amatagisi OBR cashizeho ibiro vya duwani ku mupaka wa Gahumo. Turaza nabyo kubirebera hamwe, turabire hamwe ico bacateye ico kigo gushiraho iyo duwane kuri uwo mupaka. Naho Canada ndetse na Pays-Bas bisaba abanyagihugu babyo nko kwirinda kugirira ingendo zikomakomeye ngaha mu Burundi. Navyo mu kanya kuri bw'idonido turagaruka tubibashikiriza, nimujye kuribonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV. Reka tugaruke mu makuru yacu ku bw'idonido, tugiye guhera ku bijanye n'ifatwa y'umumenyesha makuru wo ku muhora wa YouTube wa Cakenge TV ariwe Dieudonné Niyukuri batazira Habe ndetse na bagenzi biwe bafashwe n'iperereza ry'u Burundi bigizwemo uruhara ntangere na Alexis Hajayandi ariwe yamugambandiye amwigira ko umugenzi. Ubu Habe ndetse na bagenzi biwe byavugaga ko bari bafungiwe mu iperereza, gusa mu minsi heze amatohoza yakozwe yagaragaje ko kuri ubu bigaragara ko Habe ndetse na bagenzi biwe boba baragandaguye. Iyi nkuru kandi y'agashavu ka Habe ndetse na bagenzi biwe boba baricwe n'iperereza byamaze gushika mu makungu kuri ubu ngubu, ndetse Evariste Ndayishimiye ibingibi bishobora kumuvyarira amazi. Nimujye kandi Evariste Ndayishimiye nawe ariko ariyamiriza ibijanye n'iperereza ry'u Burundi na cyane cyane ivyo ririko rirakorera abanyagihugu
w'u Burundi agatera kamo avuga ko ngo mu gihe abarundi boba bashize bagandagurwa n'iperereza ngo u Burundi ataho bwoba busigaye. Ni mu gihe kandi uyu Habenda na bagenzi biwe ubwo bafatwaga bari bazwe amafaranga menshi cyane kugira ngo babashe kurekurwa, nubwo kandi abaryango babo batanze intahe bavuga ko ayo mafaranga yoba yararishwe ariko ngo ntabwo bigeze barekurwa, nagize ngo naho bagiye kubarabira mu iperereza barababuze. Kuri ubu rero hakaba hatazwi neza aho amakuru yabo bantu boba baherereye, ndetse ku rubuga bikaba binanuganurwa ko abo boba baragandaguwe. Naho Burundi buramirira kure icegeranyo c'intumwa ya ONU. Elisa Nkerabirori aserukira Burundi muri ONU ariyamiriza ibivugwa n'intumwa ya ONU ijejwe iby'agateka kazina muntu mu Burundi Gaëtan Zongo, aho ndetse avuga ko mu Burundi agateka kazina muntu katifashe neza ndetse ngo no mu matora habayemwo ikumira. Nkerabirori kandi avuga ko ubu Burundi bwatunganije amatora atekanye kandi ngo ko ayo matora yagenze neza. Yagiriza ahubwo iyo ntumwa ya ONU guhengama ndetse no gushaka gucanishamwe abarundi, agatanga akarorero ngo k'ibintu avuga bijanye n'amoko ndetse no kwaka amatongo abantu agahabwa abandi. Yemeza kandi ko Burundi atacizere ngo bugifitiye umugwi ukurikirana iby'agateka kazina muntu ku Burundi urongowe na Zongo, kuko ababona ko utagifise intumbero yo guharanira ubwubahiriza agateka kazina muntu, ahubwo ngo bariko barenga amategeko avuga ubwigenge bw'igihugu. Aha atanga akarorero kaho ngo iyo ntumwa ya ONU yinjiye mu masezerano y'igihugu ca Kongo n'u Burundi, hakamenyesha ko ubu Burundi ngo butazokwihanganira ibyo kandi ngo butazohengeshanya guharanira agateka akabwo. Akagaba kandi yabivugiye mu nama ya ONU i Geneve mu gihugu ca Suisse kubijanye n'agateka kazina muntu. Naho buhumuzaho ikigo ntozamatagisi OBR cashizeho ibiro ya duwani ku mupaka wa Gahoma. Ishyirahamwe ritoza amatagisi riramenyesha ko mu ntumbero yo gukomeza urudandazwa ruva hanze y'igihugu mu ntara ya Buhumuza muri komine Mishiha, umupaka wa Gahumo uzocako ibidandazwa ibyo ari byo byose, kiretse kandi ibidandazwa ngo bisabwa ko vyorinda guca ku munzani upima imodokari. Umupaka wa Gahumo uhana urubibe n'umupaka wa Rusagamba, ni ku birometero bike uvuye kw'ikaburimbo ryaho bita Munzani. Imiduga ica ikabarore ikobero ibango irinze kuzunguruka ngo hiyongera ko ndetse hafi ibirometero 60. Bivuze kandi ko ngo iyo miduga yose minini izana ibidandazwa bivuye muri Tanzania biciye Kobero ari hamwe ngo zoca mu Ucankuzo ngo zoba zigabanije urugendo rungana n'ibirometero 60. Gusa ngo byo gushoboka mu gihe ibarabara rya Mishiha ryokorwa urugendo ngo rwoba rwipfunyijwe. Ibikorwa nyezina ngo bikazotangura kwigenekerezo rya mbere ukwezi kw'icumi uyu mwaka. Abadandaza ngo bahora ngo bacana ibidandazwa byabo kwa Ikobero ngo boza barabicana mu Cankuzo kubera ko hoba ari hafi. Naho muri komine Cibitoke abanyagihugu bo ku mutumba wa Rugeregere baramirira kure bararahira ko batazotwarwa n'uwo batatoye. Ku mutumba wa Rugeregere zone Rugombo komine Cibitoke mu ntara nshasha ya Bujumbura hari intambara hagati y'abagabo babiri. Ntuyahaga Laura yahora atwara umutumba akaba ndetse ari nawe yatsinze amatora aherutse be na Ngendakumana Jerome atwara CNDD-FDD kuri uwo mutumba nyene, akaba ngo nawe ashaka gutwara umutumba Rugeregere. Abanyagihugu basaba sesi ngo kubahiriza ivyavuye mu matora. Umwe mu banyagihugu bo kuri uwo mutumba yatwandikiye avuga ko
ngo we agira ati je nama mbona mvuga amakuru y'ibigoranye mu Burundi, twashaka mudufashe gushira ahabona uko ibintu vyifashe ku mutumba wa Rugeregere zone Rugombo muri komine Cibitoke mu ntara yagutse ya Bujumbura. Twebwe twaritoreye umukuru w'umutumba yari yasanzwe aturongoye kandi kuva muri 2005 n'ubu twamuhunze amajwi yabaye wa mbere yitwa Ntuyahaga Laurent, umukuru w'umugambwe CNDD-FDD ku mutumba nawe nyene ngo yaritoje yitwa Ngendakumana Jerome. Laurent yaronse amajwi 2630 naho Jerome we yaronse amajwi 740. Ariko ngo icatangaje Sosi yatangaje ko ngo Jerome ari we yoba yaratsinze amatora. Turasabye amajwi yacu ngo yubahirizwe. Ikitubabaje ngo cane ni ingene Laurent ariko aratotezwa imbere y'amatora ngo bari bamuhamagariye documentation ngo nubu aramaze guhakwa kunyuruzwa. Baguma kandi ngo bamuhigira abamushigikiye ngo nabo bariko ngo barafatwa ku bwishi. Byose ngo bikorwa n'akagwi kari inyuma ya Jerome ariko ngo karongowe na Elias Bizimana. Aturifuza ko ngo buno butumwa boshikira umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'urongoye SNI, none ngo ya document ya demokarasi twagwaniye iri hehe mu Burundi. Turasabye Laurent akingigwe, murakoze. Naho Canada ndetse na Pays-Bas byo bisaba abanyagihugu babyo kwirinda ingendo zidakenewe mu gihugu cy'u Burundi. Mu nyandiko ubushikiranganje bw'imigenderanire n'amakungu bw'ivyo bihugu bibiri bwasohoye kuri uyu wa 2023 Nyakanga uyu mwaka busaba abanyagihugu babyo kwirinda kuja mu Burundi mu gihe ngo zitoba ari ingendo zihambaye. Ivyo bihugu bivuga ko umutekano w'u Burundi ushobora guhungabana umwanya wari wo wose, maze ngo bikerekana uturere dushobora kubangamirwa kurusha utundi. Hari ico bise zone rouge. Kubwizo nyandiko kandi akarere ngo karimwo intara za Cibitoke, Bubanza, Zahahora ngo niko ngo gashobora kubangamirwa rwose. Izo nyandiko kandi zifata ko ngo ako karere ari zone rouge, no kuvuga aho abanyagihugu ngo b'ivyo bihugu batohirahira ngo bahonyoze ikirenge. Hakaza zone rouge rero ngo bavuga kandi ko ari akarere ko ku rubibe rwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo n'u Burundi, ndetse ngo no ku rubibe rw'u Rwanda n'u Burundi amaja mu buraruko bushira uburengero. Hari aho bise muri zone orange, no kuvuga ni uduce ivyo bihugu ngo bivuga ko abanyagihugu bavyo bojamo mu gihe atakundi ngo nakumwe boba bari bugire, ibizwi nka obsori necessite. Naho zone orange ngo bavuga ko igizwe n'uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi mu makomine mashasha ya Bubanza, Bukinanyana, Cibitoke, Mpanda ndetse na Mugina. Hari kandi aho bise muri zone jaune. Ahasigaye hose ngo ivyo bihugu bivuga ko abanyagihugu bavyo bashobora kuhagerendera, ariko bikababwira ko boguma bameze magaba kubera ngo ibibazo by'umutekano muke bishobora kuhaduka. Ntawuzi ingene ivyo bihugu bipima urugero rw'umutekano ndetse n'agace kose k'u Burundi kagezwe ko canke amakuru ivyo bihugu bifise ku byo bigiye gushikira i Burundi. Ikiboneka co nuko ibice vyegereye Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ari byo yitwa ko ngo bishobora kubangamirwa cane. Amakuru benaya agira ingaruka zikomeye ndetse no kubaba bazanye imitahe mu Burundi. Intambara kandi Perezida Ndayishimiye ngo yasutse mu Burundi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ishobora kugira ingaruka zikomeye ku gihugu cy'u Burundi. Abanyagihugu rero bakaba batabaza kuko bokingirwa hakiri kare. Ngivyo rero ivyo amakuru twari dufise kuri iyi saha, reka tube tuyasozeringa tuze gusubira mu makuru araza kubagize uko gusa no bibutsa kufyonde suivre, partager, s'abonner
kugira ngo mujye mubandanya kubana natwe makuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza umwanya n'umwanya kuri no monesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV isheni ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka mbashimire mwese mwari kumwe namwe nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabashimiye amakuru yacu yo nagasaga.